Ku butumire bwa Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, Nyenicubahiro Umaho Sisoko Embalo umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yaragize urugendo mu gihugu c'u Burundi ku magenekerezo ya 27 na 28 ndamukiza umwaka wa 2025. Ugo rugendo Nyenicubahiro Umaho Sisoko Embalo yarukoze mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu c'u Burundi be n'igihugu ca Guinea Bissau be no hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu vyompi. Ashitse mu Burundi, Nyenicubahiro Umaho Sisoko Embalo umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yakiranywe igishika cinshi cane na mugenzi we Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ku kirimba c'umukuru w'igihugu citiriwe Ntare Rushatsi. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye na mugenzi we barayaze bashira hamwe ku buzima bw'ibihugu barongoye, bongera barahana ivyumviro ku bibazo bihanze ibi bihugu vyompi bihurirako, ibibazo vyugarije akarere be n'ibibazo bihanze amakungu. Ku bibazo bihuza ibihugu uko ari bibiri, abakuru b'ibihugu barashimishijwe n'imigenderanire myiza iri hagati y'ibihugu barongoye hamwe n'abene gihugu batuye muri ibi bihugu vyompi. Baragaragaje ko bose bashaka kuyitsimbataza no kuyagura mu bisata binyuranye, bashibikira cane cane ku bisata vy'imibano be n'ubutunzi. Abakuru b'ibihugu uko ari bibiri barasubiye kwerekana ko bashigikiye cane ibikorwa vyo gutsimbataza ugufashanya mu buhinga n'ubumenyi hagati y'ibihugu biri mu nzira y'amajambere, hamwe no gutsimbataza no gufashanya nyabutatu hagati y'ibihugu biteye imbere, amashirahamwe mpuzamakungu w'iterambere n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Barongeye baratera intege abadandaza b'abarundi be n'abadandaza bo muri Guinea Bissau gushira imbere guhanahana ibidandazwa, gushinga imitahe no gushinga amahinguriro mu bihugu vyompi. Izo mboneza zo ku rwego rwo hejuru zarumvikanye gukomeza imigenderanire no gufashanya mu bisata vy'ubudandaji, amahinguriro, ubuhinga bwa none. Ivyo vyose bikazokorwa vyerekezwa ku bisata bishasha nk'uburimyi n'ubworozi, kwimba no guhingura ubutare, igisata c'ingenzi n'amaratiro hamwe n'igisata c'inyubako. Inyuma yo gusozera urugendo rwiwe mu Burundi, Nyenicubahiro Umaho Sisoko Embalo umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yashimiye bivuye ku mutima umukuru w'igihugu c'u Burundi, Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Arashimira leta y'u Burundi, arashimira abene gihugu b'abarundi kukugene bamwakiranye igishika cinshi cane camye kiranga abarundi we nabo bagendanye. Nyenicubahiro Umaho Sisoko Embalo umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yaboneyeho akaryo ko gutumira mugenzi we umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira urugendo mu gihugu ca Guinea Bissau ku itariki izokumvikanako biciye mu nzira y'imigenderanire hagati y'ibihugu uko ari bibiri.